Gufata inkwavu ku matwi ni amakosa akomeye cyane. Mu gihe aborozi bazi ko atahandi urukwavu rufatwa atari ku matwi, abaganga b'ibitungwa bamenyesha ko ari ukuruhohotera kandi ko bifise ingaruka mbi nyinshi kuri ico gitungwa. Fiacre Ndayishimiye, umuvuzi w'ibitungwa muri komine yagutse ya Mugere, aragaragaza ingaruka mbi nyinshi zo gusungaza urukwavu ku matwi ahereye ku kuvyimba kwayo. Icambere ufashe urukwavu ku matwi, hariho imitsi yo ku matwi iyo ntiba ikomeye neza, irashobora kugira ikibazo, ikababuka cyangwa ikababara, harashobora kuba ihungabana y'ubwonko, ugasanga igitungwa uko twagisize nko mu nyuma ugasanga siko tugisanze, carasubiye inyuma cyangwa niba cyahora kivyara ku rugero rwiza ugasanga cyarahinduye. Ubu yavyigiye amenyesha ko iyo agiye kuvura ibitungwa aca abanza kwigisha aborozi uburyo nyabwo bwo guterura urukwavu. Turabahanura tukababwira nko kuzifata, akarora ndakunda kumubwira ati ifatira urwo rukwavu, mu kurufata aca rufata amata. Aho nyene ca ndamukosora nkamubwira ati haca ufata aka kantu uze hari agakushe gatoyi ngaha hejuru, urakabona nkuca ufata hanyuma uca uvyura hejuru, curuzana kacimanura kwa kuboko kacikazana kumutwe, kandi babona ko ruba rutekanye, ntirusegenya, nta maguru nta maboko ruguma rukubita ruzwire ngo nibiki kuko rurumva ko rutababara kandi ko rufashe muri condition nziza. Hasi naho ushira hasi bukebuke, hari ukuntu nabonye muze iterera hasi, ushira hasi bukebuke, ugashira hasi kakatangura karekura inyuma hama karekura bukebuke. Ngomenya ko guterura urukwavu ufashe ku matwi bishobora kurutera ihahamuka cyangwa guhagarara k'umutima biturutse ku bwoba rwagize. Ivyo bikaba vyemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu 4 pattes ryitaho amagara y'ibitungwa.